ibyaha bifise ikiringo bikurikiranwako kugira ngo muhanura abantu cyane cyane ntihagire umuntu yohava akora icyaha yibwira ngo ntacyo ngo ntazokurikiranwa urashobora no munsi kudakurikiranwa mugabo nimba ico cyaha reyerema cyarakozwe urashobora kuzokurikiranwa inyuma y'umwaka inyuma y'imyaka 10 inyuma y'imyaka 20 inyuma y'imyaka 30 bivanye n'ingene ico cyaha kingana bivanye n'ingene ico cyaha kimeze none bakunzi bagisava bakunzi ba Asia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima ndabaramukije amahoro y'Imana muroranirwe mu banyu no mu byanyu muhimbagwe ngahi wanyu iteka iwanyu ikiganiro ni imenya amategeko akugenga uheze ubeho utekaniwe mu bawe no mu byanyu muri kumwe na Maître Emerance Ndayikeze tugomba tuganire turamaze kuvugana ibitari bike haba mu mategeko asanzwe cyane mu mategeko mpanavyaha uno munsi tuje kuvugana ku kintu citwa ivyaha mu vy'amategeko donc ce qu'on appelle les infractions au vu de la loi pénale mbega ama infraction nayahe ameze gute hariho ikintu nshaka yuko uyu munsi tuvugana ko ikintu citwa uguheza ivyaha canke icaha gihanagurika iyo kititwariwe ikurikiranwa ry'icaha rirashobora kuba impfa gusa mu gihe haciye ikiringo kanaka mugabo kugira ngo dukurikirane ivyerekeye nifutwa canke ugutakaza igari icaha kiba impfa gusa canke ntikibe kigikurikiranwa tubanze twibukanye yuko hari impande zitatu z'ivyaha canke ubwoko butatu bw'ivyaha canke ingene ivyaha bivugwa bifatiye ku buremere bwavyo byo bita la classification des infractions ivyaha hariho ivyaha bitoyi ivyo bita les délits ivyaha bitoyi ni ivyaha bidahanishwa umunyororo hakabaho n'ivyitwa ivyaha bisanzwe murantunga gato mvuze ko ivyaha bitoyi ari les délits les contraventions ivyaha bidahanishwa umunyororo nivyo vyitwa les contraventions ivyo vyaha bavyita ivyaha bitoyi hagaca haba n'ivyaha bisanzwe arivyo vyitwa les délits ni ivyaha bihanishwa umunyororo uri hagati kuva ku musumwe gushika mu mwaka ivyo vyaha rero bakavyita ivyaha bisanzwe hagaca haba rero n'ivyaha bikomeye ivyo twita les crimes ni ivyaha bihanwa kuva ku myaka 5 no kuduga ivyo vyaha rero bigacereza bikitwa ivyaha bikomeye ivyo vyaha vyose rero mu by'ukuri dufatiye ku mategeko ni ivyaha kuko byose birashobora guhanwa ibihano rero biratandukanye hariho ibihano amande hariho canke hadabu hariho gufungwa umunyororo hariho n'ibindi vyaha n'ibindi bihano biheze bigatangwa ku caha ibihano tuvuga ngo nkurikizi canke nyongera vyiyongera ku kindi gihano kiba catanzwe hariho nko gukora ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu cyangwa iterambere ry'igihugu hariho kubuzwa ibikorwa ibicanke biracanye guhagarikwa mu mabanga kubuzwa kurangura amabanga aya nariya ico naco nyene kikaba ari gihano gishobora gutangwa ku caha kanaka hariho kubuzwa gushika mu kibanza ikicanke kiriya canke kubuzwa kuja ahantu ahacanye hariya bivanye n'icaha cakozwe nico onye naco nyene kikaba ari gihano hariho yuko izina ryawe canke ifoto yawe bishobora gutangazwa canke bikamanikwa ahantu abantu bose bakamenya yuko umuntu kanaka yakoze icaha ariko mana ico caha naco nako ico gihano naco
icyo gihano kirakomeye cyane rwose kandi n'igihano nacyo nyine kibaho ni igihano kizwi. None rero bakuzi ba Survive TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima ibyo byose murumva yuko ari ibishobora gufatwa nk'ibihano mu gihe icyaha kanaka cyakozwe ariko rero nababwiye yuko uyu munsi turaza kuvuga ku kintu tutari bwigere tuvuga ko ibijyanye no guta igihe kw'icaha. Mbega ni ryari twavuga yuko icyaha cyataye igihe cyane ibyo bita mu gifaransa la prescription d'une infraction. Une infraction peut être prescrite. Une infraction cyane icyaha kirashobora gutakaza ikiringo kuburyo ashobora kuvuga ati ikiringo cy'uko icyo cyaha gikurikirana cyamaze gutaka. None rero icyaha gitoyi bya bindi twamaze kwita les contraventions, icyaha gitoyi kiratakaza ikiringo cyo gukurikiranwa, kiratakaza igihe cyo gukurikiranwa mu gihe kimaze umwaka gikozwe. Iyo haciye umwaka hakozwe icyaha kiri mu rugezo rwa contravention, icyo cyaha kikaba kitigeze gikurikiranwa ku muntu yagikoze, umwaka uheze c'est fini mon ami. Niko baca bavuga babandi ngo c'est fini mon ami. Umwaka uheze icyo cyaha ntikiba kigikurikirana, aho onye ni icyaha gitoya. Icyaha gisanzwe nacyo bya bindi twita le délit gitakaza igihe cyo gukurikiranwa haciye imyaka 3. Nihahera imyaka 3 hakozwe icyaha kiri ku rugezo rw'icyaha gitonya cyane mu gifaransa kiri ku rugezo rwa délit, icyo cyaha haciye imyaka 3 uyo muntu yagikoze ataragikurikiranwa ko ntaba agikurikiranwa. Biba bisigura iki banyakubahwa? Biba bisigura yuko wakoze icyaha kiri ku rugezo rwa délit ntusye bwose mu gihe hatarahera imyaka 3. Hamaze guhera imyaka 3 uzoce widegemvya kuko ruzoyikurikirana. Mugabo hagisigaye umunsi umwe kugira ngo hakwire imyaka 3 bafatiye ku munsi icyo cyaha cyakozwe urashobora kugikurikiranwako. Ibyo onye ni byiza kubimenya. Hanyuma hagaca haza rero bya byaha navuga yuko biri ku rugezo rwa 3, ibyaha bikomeye. Ibyaha bikomeye nabyo kubijanye no gutakaza ikiringo cyo gukurikiranwa cyabana n'ivyo byaha ivyo ngomba ndabashikirira. Icyaha gikomeye kiratakaza ikiringo cyo kugikurikiranwa ko iyo haciye imyaka 10 mu gihe icyaha cyakozwe kiba ari icyaha gikomeye gihanishwa umunyororo w'imyaka iva ku myaka 5 gushika ku myaka 10. Iyo icyaha gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 10, icyo cyaha kizoza gutakaza ikiringo cyaco ari uko haciye imyaka 10. Nukuvuga yuko umuntu yakoze icyaha uyu munsi kuri tariki y'uno munsi hanyuma ntakurikiranwe kuri icyo cyaha, arashobora kuzokurikiranwa haciye imyaka 5, haciye imyaka 6, haciye imyaka 8, haciye imyaka 9 gushika ku myaka 10. Haciye imyaka 10 atarakurikiranwa icyaha kiba cyamaze gutakaza ikiringo cyo gukurikiranwa, ntaba akigikurikiranweko. Icyaha kirashobora gutakaza kandi ikiringo cyo gukurikiranwa mu myaka 20 mu gihe icyaha cyakozwe kiba gikomeye gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka irenga imyaka 10. Icyaha gihanishwa umunyororo w'imyaka irenga 10 gitakaza
igihe cyo kugikurikiranwa ko iyo gikwije iyo uwagikoze iyo haciye imyaka 20 umuntu yagikoze bisigura yuko umuntu yakoze icaha gishobora gukurikiranwa gushika ku myaka 20 hakaba haciye imyaka 18 uyo muntu ubutungane bumwibutse urashobora kumukurikirana. Reka ndababwire rero akandi gatangaje, icaha kiratakaza ikiringo cyo kugikurikiranwa ko iyo haciye imyaka 30 mu gihe ico caha cakozwe kiba gihanishwa umunyororo wo guherayo. Nukuvuga yuko iyo icaha cakozwe gihanishwa umunyororo wo guherayo, kizoza gufudika ku muntu yagikoze haciye imyaka 30. Ivyo onje bisigura iki? Ndabibasigura iki? Bisigura yuko dufate nk'umuntu yishe umuntu n'ibigirankana, ivyo bitaro meurtre prémédité, yishe umuntu n'ibigirankana akamwica. Uyo muntu uno musi ntakurikiranwe, mu ndwi za ntakurikiranwe, mu mwaka uza ntakurikiranwe, mu myaka 5 ntakurikiranwe, mu myaka 10 ntakurikiranwe, mu myaka 20 ntakurikiranwe, kubera ico caha gihanishwa umunyororo w'ubuzima bwose. Ico caha arashobora kuzoyikurikiranwa ko inyuma y'imyaka 30 nako hatarakwira imyaka 30. Muga hamaze gukwira imyaka 30 c'est fini les histoires, bizoba birangiye. Bisigura yuko nk'abantu baba bakoze ivyaha biri kuri urwo rugezo, ivyaha bihanishwa umunyororo w'ubuzima bwose, barashobora kuzokurikiranwa baramaze kugira n'abuzukuru, kandi igihe akora ico caha ata n'umwana yari afise. None banyakubaha abakuzi ba Survive TV, iteka ryawe iteka ryanje, ibi ni vyiza ko mubimenya. Ni vyiza ko mumenya yuko ivyaha bifise ikiringo bikurikiranwako, kugira ngo muhanura abantu cyane cyane. Ntihagire umuntu yohava akora icaha yibwira ngo ntaco, ngo ntazokurikiranwa. Urashobora no musi kudakurikiranwa, mugabo nimba ico caha reyerema cyarakozwe, urashobora kuzokurikiranwa inyuma y'umwaka, inyuma y'imyaka 10, inyuma y'imyaka 20, inyuma y'imyaka 30, bivanye n'ingene ico caha kingana, bivanye n'ingene ico caha kimeze. None bakunzi ba Survive TV, iteka ryanje kwemera kuvyara ubuzima. Reka tubasezere no musi tugeze ngaha, mwari muteramanye na Maître Emerance Ndayikeze, twari turaganira ku bijanye n'ivyaha byari bitakaza ikiringo cyo gukurikiranwa. Iyi video muyisangiza abandi kugira ngo iteka ryawe ribe n'iteka ryo wundi nawe nyene avyumve abimenye, nako ngo nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba, n'agasaga sangwa amahoro y'Imana.